ho muri Burundi. Ho muri Burundi. Murakoze nshuti bakunzi ba RPA kwita misango y'incamake y'ikiganiro humura Burundi cyo kuri wa 30 ntwarante 2020. Incamake mugira mushikirizwe na Jewe Eloge Divine Mesha fashijwe mu buhinga bw'ivyuma na MS Steve Niyungeko. Abantu 6 no baraye bahitanywe n'isanganya abatari bake nabo barakomereka cyane kwibarabara RN1 aho biti wabo n'abantu ku mugoroba wo kuri no w'Imana. Iryo sanganyo rikaba ryakozwe n'imodoka nini yo mu bwoko bwa Actros yerekira amanuka yinjira mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baraho bakavuga ko vyavuye ku gucika amafire kw'iyo modoka. Imbonera kure muri zone Maramvya yarayitemaguje umupangira akomereka cyane ikaba yatemaguwe na mugenzi wayo w'imbonera kure nyene bari kumwe mu bunywero. Kuva mu gatondo wo kuri no wa mbere imbonera kure zo muri iyo zone zikaba zaciye zitangura uruhigi ku banywanyi b'umugambwe CNL zivuga ko bo ari umugambi wabo banywanyi babicishije kuri yo yakoze iryo bara. Ikena gisukari rateye amakenga abanyagihugu mu ntara ya Ruyigi mu gihe badahabwa umuco ku catumye iryo kena rimara igihe kinini gibonekeza bakavuga ko iyo sukari ishobora kubishorwa mu gihugu ca Tanzania. Muri kino gihe basaba bijeje gukora ibishoboka vyose kugira bayironswe nkuko vyahora. Murakoze nshuti bakenzi kuri no ncamake muheje gukurikirana mu kanya gato incamake muri mu gifaransa na mugenzi wanje Janvier Nini Nahatswe. Merci à Eloge Divin Mesha pour ce flash d'information en langue nationale. Bienvenue chers auditeurs au flash d'information en langue française. 6 personnes sont mortes, plusieurs autres grièvement blessées suite à un accident de roulage survenu le soir de ce dimanche sur la route RN1 à l'endroit appelé Iwabonabanu. Il s'agit d'un camion de type Actros en provenance de la Tanzanie dont le chauffeur a perdu le contrôle du système de freinage, indiquent les habitants qui ont assisté à cet accident mortel. Un Imbonerakure a été grièvement blessé à coups de machette par un autre Imbonerakure en zone Maramvya de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Les deux Imbonerakure étanchaient ensemble la soif dans un bar de cette localité. Depuis le matin de ce lundi, d'autres Imbonerakure de cette même localité procèdent à une chasse à l'homme contre les militants du parti CNL sous prétexte que le présumé coupable a agi sur les instructions des militants du CNL. Grogne au sein de la population de la province Ruyigi suite à la pénurie de sucre qui dure plusieurs jours. Les habitants de Ruyigi déplorent le fait que ne donne pas de la lumière sur la cause de cette pénurie. Ils se disent plutôt que cette denrée serait exportée vers la Tanzanie. Ils plaident auprès du gouvernement la disponibilité de ce produit alimentaire aussi utile dans la survie des ménages. C'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin ce flash d'information. Merci pour votre aimable écoute. Prochain rendez-vous pour le magazine complet fixé pour 17h45. D'ici là, portez-vous bien.